tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene, ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Dimanche zofisa abantu bakwakira kugira ngo ntuvyicarane ngaho mu kibanza cyawe, bacorisha mu kibanza cyavyo. Birumvikana? Nagomba mfata umwanya rero dusangira ijambo ry'Imana. Umwanya mfise ndawukoreshe neza. Yes. Si message ikomeye cyane ngomba kuganiriza. Ni message yo kuguhagarika neza mu rufatiro rw'ubuzima rwa Kristo. Amen. Donc ndashaka uze kuntega amatwi wakira n'ubugwaneza ino jambo ngomba ndagupartage no munsi. Teme yanje uno munsi ni kibazo tuzofata umwanya wo kwishura. Ni kibazo tugomba twibaze, muga tuzofata igihe kitari gito cyo kwishura. Ni kibazo kivuga ngo urinde muri Kristo Yesu. Urinde muri Kristo Yesu. Wewe urinde muri Kristo Yesu. Now, nzohagarara cyane kuri identité yacu muri Kristo Yesu. Nzohagarara kuri identité y'abizera. Identité no vuga karanga muntu. Tukoresha ijambo nyene karanga muntu. Nacho wavyumvise kumuntu atatahuye cyane iryo jambo identité, koresha ijambo karanga muntu canke icyo ndi canke icyo turi muri Kristo Yesu. Ikigo naringize imisi ndakibitse mbwa mpemwe yagumye asunika kuvyigisha. Narenze ko tuzohurira muri classe tuzokwiga mu misiri imbere hano y'urufatiro rw'ibyo twizera. Mbwa mpemwe yagumye ambya kuri kenewe muri kino gihe. Ameye ko ikenewe muri kino gihe. Donc nabizanye kugira ngo bigufashe. Surivuga ati ndinde muri Kristo Yesu. No musi ndaza kugira introduction, sinza kwinjira cyane kucyo turi muri Kristo Yesu, mugabo nzovyinjiramo pe. Nzovyinjiramo kandi birakomeye cyane. Rero bizoguhagarika neza. Iri teme ni teme yigishwa ahantu henshi, ikigishwa ukuntu gutandukanye. Hariho bamwe bahisemo kuvuga ati twebwe nta kintu na kimwe turi muri Kristo Yesu, bakabaho gutyo nyene ati turabantu nyene muri turabantu gusa bakijijwe. Hama n'abandi bamenye bike kuvyo twayoye muri Kristo Yesu baca ba beneficia ivyo nyene. Hama hariho n'abandi rero bagiye kuri extreme cyane ku buryo nigeze kuganira n'umuntu umwe arambwiye ati je ndi Imana 100%. Okay. Ndumva ati yarumvise yaragishijwe icyari muri Kristo Yesu gushikaho abimana ijana kwijana. Nganda mubaza ati none Imana irambaye umbiri wambaye. Mbona ari yumviye kabiri. Mugabo iyo bica hose ari icyo turi muri Kristo Yesu. Amen. Iyo bica hose urakwiye kudekuvra icyo uri muri Kristo Yesu. Urakwiye kumenya icyo uri muri Kristo Yesu. Kutakimenye uzokwita icyo utari, canke isi zokwita icyo utari, canke Satana azogufata uko utari.
biragusaba gutahura je ndinde muri Kristo Yesu. Rero ntatebeje nabwiye ko nza gushimikira cyane ku kijanye na identité yacu muri Kristo Yesu. Nagomba tugenda hariya mu cete cya mbere hano yanditse igice cya 5 umurongo wa 12. Ndanezere ko ngomba nigishe iyi teme hano. Yohani wa mbere cyangwa icete cya mbere hano yanditse igice cya 5 umurongo wa 12 aravuga ngo ufise umwana wayo niwe afise ubwo bugingo, udafise umwana w'Imana ntafise ubwo bugingo. Twese tuvuga ati ufise umwana, sindabumva mwese kandi nyumviriza twumvikana, turi famille ifoko twumvikana ingene tubaho. Mvuze ivyo dusubiramwo mu bisubiremo kandi ningoga. Amen. Vuga ati ufise umwana wayo niwe afise ubwo bugingo muri we. Ufise umwana wayo afise ubwo buzima muri we. Ufise umwana afise ubuzima muri we. Alors, kumva ko dufise ubuzima muri we ni ikintu ciza, muga ubwo buzima nubuhe? Bandanye ku murongo wa 11 ava ngo ivyo ndabibandikiye mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana kugira ngo mumenye yuko mufise ubugingo budashira. Yohana ahatubwiye gusa ngo ufise umwana kuri 12 afise ubugingo muri we, mugabo kuri 11 aca tubwira ubwoko bw'ubwo buzima ubwo aribwo. Aca tubwira ikintu gikomeye cyane ngo ivyo ndabibandikiye mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana kugira ngo mumenye. Ibi yabitwandikiye kugira ngo tumenye. Rero ukusi kumenya nkuko kumva information ku radio. Ukuno kumenya ko kuvangana n'ico wumvise. Atubwiye ngo ndabibandikiye kugira ngo mumenye mudakekeranya yuko mufise ubugingo budashira. Alors, iki kintu kirakomeye cyane. Ubwa mbere bavuze ngo mumenye ko mufise ubugingo cyangwa ubuzima. Mugabo bavuze ubuzima ni jambo ridasobanutse, si jambo rimwe, ni jambo ryovamwe amajambo menshi. Havuze ngo mumenye ko mufise ubugingo, dushobora kuvuga ati okay, mfise ubuzima bw'abantu, cyangwa bavuga ati mfise ubuzima bw'ibikoko, cyangwa bavuga ati mfise ubuzima bw'ibiti. Mugabo bavuze ngo kuri 11 nako 13 aciyasigura ivyo ari byo, ngo ivyo ndabibandikiye mwebwe mwizeye izina ry'umwana w'Imana kugira ngo mumenye yuko mufise ubugingo budashira. Alors, ubugingo budashira ni ubwoko bw'ubuzima mu bwoko bwinshi bw'ubuzima buhari. Reka nabivuge neza, ni bumwe mu bwoko bw'ubuzima mu buzima bwinshi buhari. Ubuzima budashira mu gifaransa babwita la vie éternelle, bisigura ngo ubuzima bw'Imana zoe. Twese tuvuga ati zoe. Alors Yohana abwira bene data, abwira ngo ndabibandikiye kugira ngo mumenye ko mufise zoe muri mwebwe. Ibi ndabibandikiye kugira mumenye ko mufise la vie éternelle muri mwebwe. Haleluya. Vuga ati ndafise ubuzima bw'Imana muri jewe. Alors bavuze ngo urafise ubuzima, ibi bisigura ngo igihe wamagagwa ukakira Yesu Kristo niwiyandikishije mu gitabo cy'ishengero ngo wewe biraheze. Indani muri wewe hari ikintu wakiriye. Imana yaraguhaye ubundi bwoko bw'ubuzima buri muri wewe. Ubwo buzima rero nibwo bavuga hariya muri Yohana 3:16. Ntasomere ihute tugerageze kunyarutsa 3:16. kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, ariko gwatumye itanga umwana wayo, ariko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo mwizera wese ntazapfe rubi, kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi. Vuga ati sinzopfa rubi.
kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi. 2 ariko ahabwe ubugingo budashira. ariko ahabwe la vie éternelle. ariko ahabwe umwizera ntazapfe rubi, ariko ahabwe. Vyumvikana ngo wize Yesu Kristo hari ikintu uhabwa. Nta mwigisha mwiza yosigura ibi bintu ngo akuremo ikintu bita guhabwa waki Yesu Kristo. Waki Yesu Kristo hari ikintu uhabwa. Mbwa icyo uhabwa baranatubwiye icyo ari cyo. Yohana mu vyete vyiwe yagidefinije neza ava ngo n'ubugingo budashira, ngo kandi ibi ndabibandikiye kugira ngo mumenye ko mufise ubugingo budashira muri mwebwe. Niganza mugenza mubwira ati sindi vide. Vuga ati sindi vide. Urafise ikintu. Igihe waki Yesu Kristo hari ikintu wakiriye muri wewe. Wakiriye iki? La vie éternelle. Ubuzima zoe muri wewe. Aha. Somera Abaroma 6:4. Uraza kunza gusoma imirongo myinshi kugira ngo ndabetablise neza muri iki kintu. 6:4. None rero kubatizwa kwatumye tubambanwa nawe, ego tuba mu rupfu rwiwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa Data, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe mu bapfuye n'ubwiza bwa Data wa twese, abariko natwe tugendana ubugingo busha. abariko natwe tugendana ubugingo busha. Twese tuvuga ubuzima busha. Ubu buzima busha none ni ubuhe? Ubu buzima busha ni ubuzima bwo muri Kristo Yesu. Ni ubuzima la vie éternelle twakiriye. Alors nagoma mbanze ndagutauze neza yuko urafise ubuzima bushasha. Igihe wakira Yesu Kristo wakiri ubuzima bushasha. Mvuze kandi ngo wakiri ubuzima bushasha, simvuze ngo wakiri ingeso shasha. Wakiriye ubuzima busha. Wakiriye ikikubeshaho. Wakiriye igituma uvuga gushasha. Wakiriye igituma ukora bishasha. Wakiriye igituma ubaho ukundi kuntu gushasha. Wakiriye ubuzima bushasha. Yanda bafashe rero. Bwana w'Imana, igihe umuntu aguhinduriye ubuzima, c'est trop tard ko ataguhindurira identité. Munyumvise neza. Umuntu udashaka kumuhindura identité, mugumiza uko yarari. Mugabo wamuhindura identité, bica bikunanira. Ndavuga kuri kuntu wamuhindura ubuzima, bica bikunanira kutamuhindura identité. Ubishaka utabishaka, ikintu gihinduriye ubuzima ugihaye identité shasha. Umamagaye Claude nkamuhindura ubuzima, nkamubundi ubuzima bushasha. Par exemple, ngo hano Claude, muri we aha Claude mu buryo bw'umubiri, mfashe ko ari umuntu buntu, mu buryo bw'umubiri arafise ubuzima bw'abantu. Ubuzima bw'abantu. Ubwo buzima bw'abantu nkamwe ndose urushinge, nkaza nkabo muvomamwo bwose, hama nkaje ndamuteramwo ubuzima bw'ibikoko. Ndabishaka ntabishaka, ubu buzima bushasha ndamushizemo buca bumuhindi identité shasha. Amen. Rero nagombanze ndabasigurire imbere yuko utahura ivyerekeye identité, banza utahura ivyerekeye ubuzima. Twarahawe ubuzima bushasha igihe twizera. Igihe wizeye Yesu Kristo, muri wewe wakiriye mpwemu yera. Mpwemu yera yaguhindukiye akameremere k'Imana. Mpwemu yera yahinduye ibikwerekeye vyose, yacitse ubuzima bwawe. Aro ahindutse ku ubuzima bwawe, egare ko identité yawe ukwiye kuyiga ukundi gushasha. Niraha nyene ndakubwire ko ubuzima barabwakira, mbwa identité yabwo barayidekuvra. Igihe wake Yesu Kristo vyari biheze, ubuzima bwari buje muri wewe, mbwa ivyerekeye identité utegerezwa kubidekuvra, uravyigishwa ukamenya ivyo ari vyo. Rero uno munsi naje kukwigisha ivyerekeye identité yacu muri Kristo Yesu, kuko abizera bafise akaranga muntu gashasha muri Kristo Yesu. Haleluya. Ndiko ndishura cha kibazo ati none jewe ndinde muri Kristo Yesu. Ikintu cyambere kwiye kwanza gutahura nuko umaze kwakira ubuzima bishasha, identité yawe yarahindutse. Yaminduriye identité.
yahinduye ibihe, yahinduye ibihe, yaratwibutse. Iyo uri kuririmba iyo ndirimbo, ese uratahura cyangwa upfa kuririmba? Identite yawe yarahindutse. Mbwa yahinduwe n'iki? Ubuzima bushasha bwo muri Kristo Yesu. Urabizi tugomba tuvyorogote Satani. Sinzi ko ivyo mvuze ari ivyo. Mbwa tugombe tugira tumuturumante. Nabuze ikindi kintu nkoresha. Tugira tumutera ubwoba. Satani igihe cyose uri kurimenya ari mu gatengo. Igihe cyose uri kuramenya icuri agize ikibazo, kuko igikorwa cyiwe cyose cyama gica muri ignorance. Igihe cyose ugarutse mu kibanza cyawe, ugaragara muri position yawe, acamenya ko aho yari kwinyegeza ibisaka byiwe birahiye. Akaba yaramaze amezi akuryamye ko hejuru, agira kuveko. Subiza ijwi nanifise. Akaba yaramaze igihe akubundarayeko, agira kuveko. Akaba yaramaze igihe agutwaza ituntu n'ubuja, agira kure juste kubera kumenya ndinde, nahawe iki, mfise iki, shoboye iki muri Kristo Yesu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Vuga ati inkuru y'ubuzima bwanje iranditse. Nasuye gukora rya kosa ryo kuvuga mutevye. Vuga ati inkuru y'ubuzima bwanje iranditse, inkuru y'abana banje iranditse, inkuru y'akazoza kanje iranditse. Ndunesha mu izina rya Yesu. Yesu yavuze ngo mu muzingo w'igitabo handitse ibinyerekeye, naje kugendera mu bugombe bwa Data. Inkuru y'ubuzima bwacu nituriko turayandika, inkuru y'ubuzima bwacu iranditse. Kandi nagomera kubwira ngo Satani nafise gome yo kuyivuta, nawe nunafise na stilo yo kongera ikintu na kimwe. Inkuru y'ubuzima bwawe yanditse neza cyane. Ufise shwa imwe yo kuyakira n'ubugwa neza, ukacwagara muri ivyo ukavuga ati Data ndagushimiye. Ntidushoboye kuvuga ibitangaza bidaharurika tutaza abo turi bo muri Kristo Yesu. Tugombe tutuge kwindi level, tugaduhagurukira ahandi hantu. Ntidushoboye kuvuga ibintu byinshi bikoreka utazi ndinde, fiziki, shoboye iki muri Kristo Yesu. Oh sharamanda ragabaye. Alors, ikintu cya mbere navuze ko identite ifatana n'ubuzima. Uri kurandika andika akantu identite, si ntugira uyikreye, ntugira wiyite, ntugira wiyumvira icuri. Identite yawe shasha ifatanye n'ubuzima bushasha zowe wakiriye muri Kristo Yesu. Si ibintu ugomba wiyumvire, si ibintu mwigisha agomba kubwire. Ukaba wizera ko ubuzima bwawe bwahindutse igihe wakiriye Yesu Kristo. Ukaba wizera ko wakiriye imbuto y'ubugingo budashira muri wowe, automatiquement identite yawe ihinduka. Haleluya. Icyumviro cya kabiri biratangaje, karite y'ubuzima bwawe izosa no gutahura ufise kuri identite yawe. Karite ni mvuze igiciro ni sawa, mugabo ubuzima bwawe byizokora ingene bizongana, bizovana n'ingene utahura identite yawe muri Kristo Yesu. Imana nishobora gukoresha umuntu atazi wari we. Imana ishobora gukoresha ibintu binini umuntu atazi wangize iki. Bari mareka nababwiye guhagarara mu byo wagizwe n'uburenganzira bwawe. Rero gutahura ndinde muri Kristo Yesu bizokwagurira bizokwagurira ikibanza cy'ivyo mukorana n'Imana. Gutahura ubuzima ufise bizokwagurira akarere kako kuganzirizamwo. Gutahura uriwe bizotuma wagura ubwami bw'Imana ugeturiza n'ubwami bwa Satani. Haleluya. Nushoboye guhagarara imbere ya Satani ngo ugire ikintu na kimwe umugize utazi uriwe.
ntushobore guhagarara imbere y'umudayimoni naho yoba nagomba mvuga ngo avutse no munsi nuko batavuga ngo ushobore kumusenda utazuriwe. Umunsi umwe abahungu basikiwe baje gusenda abadayimoni, abadayimoni barabaraba bati Paulo turamuzi na Yesu turamuzi, ariko mwe muri bande? Muyandi majambo ntushoboye kunyiganza ikintu na kimwe, haba mu bwami bw'Imana haba mu bwami bw'umwijima utazuriwo. Nicyo gituma usentere kunyumviriza uno munsi ukamenya jewe ndinde. Bizoduza autorite yawe. Autorite yawe izongana n'ingene utawururiwe. Ivyo uvuga bikaba bingana n'ingene utawururiwe. Ivyo uvuga ntibibe burya bifatanye n'ingene utawururiwe wewe. Amen. Urinde. Ugomba usenge urinde. Ugomba uvuge urinde. Ugomba utege ku musozi ninde agatege ku musozi. Haleluya. Ugira urambike ikiganza ku mugwayi ninde agirambike ikiganza ku mugwayi. Uri kurasenga uvuga ibintu kanaka wewe urinde. Aro mwibuke Imana niyumva gusa amasengesho, yanafatanya amasengesho yacu n'ivyo twizera. Amen. Alors identité yawe kwitahura bizogufasha ikintu cya mbere, cya kabiri nako kwagura ivyo mukorana n'Imana, bizotuma ivyo mukorana n'Imana ubikora neza. Kugira nziga mu mwanya wanje. Icya gatatu, vuga ati aho tuzoshikana n'umwami harafatanye no gutahura icyo yangize. Subiramwo ati ivyo tuzokorana n'umwami birafatanye no gutahura icyo yangize mu izina rya Yesu. Amen. Icya gatatu, identite, gutahura identite ni fondation y'ubuzima bwa Kristo. Somera Abigalatiya 4 umurongo wa mbere. Ariko mvuga yuko samuragwa. Ariko Paulo avuga ngo ariko mvuga yuko samuragwa iyo akiri umwana ataco atandukanako n'umugurano. Ntacyo atandukanirako n'umugurano naho ari wenyine ibintu byose. Umviriza igituma samuragwa ashobora gusa n'umugurano, ni kubera abakiri umwana. Umwana ntamenya ko ari inka, ntamenya ko ari umuntu, ntamenya ko ari intama. Hagiye ufise umwana w'amezi 2 mwaza ngo arazi ko ari umuntu, niyo termo umuntu ntazi n'icyo ari cyo, wewe wabona gusa ariho. Mugabo bijwe ngo iyo samuragwa akiri umwana, mu majambo umwana natahura identite yo muri Kristo Yesu. Muga iyo samuragwa naho akiri umwana aratakaza ikintu. Atakaza iki? Bivuze ngo natandukana n'umugurano. Mu majambo samuragwa yakiri umwana atakaza iragi, atakaza ivyo yarazwe, atakaza heritage yiwe. Rero buri umwana igicigwa kizokugarukana heritage yawe mu maboko. Ne munyumvise akambwire bariya igicigwa kizogarukana heritage yawe mu maboko. Ivyo wanyazwe bizogaruka mu maboko yawe, kubera kumenya uri bizoga ubushobozi bwo kurekipera ivyo wanyazwe mu izina rya Yesu. Urinde wewe. Samuragwa yakiri umwana natandukana n'umugurano, bashobora kumwiba ibintu byose vyiwe, bashobora kumurenganya, kandi nafise n'ubushobozi bwo kurekama, kubera muri we nafise conviction y'icari, nafise conviction y'iragigiwe, ntagenda ari gutahurira iragigiwe. Amen. Rero ndikunavuga ko fondation ikomeye y'ubuzima bwa Kristo ifatanye no gutahura identite yawe muri Kristo Yesu. Bano imareka ndababwire Satani agomba kwataka umukretien. Reka mbanze ndabivuga ukundi kuntu. Murazi ko Satani atagushoboye. Ukaba waramaze kwishira munsi ibirenge bya Satani ngo ndagukureyo. Umwana w'Imana, a new creation, umuntu yavyawe n'Imana. Satani Bibiri ivuga ngo yamushize munsi y'ibirenge byacu. Vyumvikana ngo ugeze ahantu mutinya, ugeze ahantu utinya ivyiwe, ugeze ahantu utinya imyami yiwe,
bisigwa ngo wibagiye identite yawe. Burya ngo ndabagarukana ahantu kanaka. Bisigwa ngo wewe watakaje identite yawe. Kandi amaze kugufata ko watakaje identite yawe aragushura. Kuko samuragwa ari umwana natandukana n'umugurano nahari nyene ibintu byose. Ni nyene ubushobozi nganatandukana n'abadafite ubushobozi. Ni nyene bwenge nganatandukana n'abadafite ubwenge bw'Imana. Haleluya. Ngabo rero iyo samuragwa naho akuze akegukirira gigiwe biragoye ko munyaga ibintu vyiwe. Nawo munyaga arabiharanira arabigwanira kubera iki? Arazi uwo ari we, arazi cyari, arazi heritage yiwe. Gati sindi umuntu asanzwe, mfise ubuzima bw'Imana muri jewe, sindi umuntu asanzwe mu izina rya Yesu. Gati fondation. Bwana fondation ifise ubushobozi ku buryo Satani arose ingene abomora fondation wizera aramurose. None fondation ibomora gute? Il suffit ko azana confusion muri compréhension ufise y'icuri. Gasubiramo. Ni gute Satani abomora urufatiro rwawe, urufatiro fondation y'ubuzima rukristo bwiwawe? Biroroshe. Arabizi ko kwatase gutya niyo gushobora. Uzicuri ugagara ku ijambo ry'Imana niyo gushobora. Dayeri Satani biva ngo yambuye abakunda bafite ububasha abatetereza mu maso abose. Ega Satani Yesu niyamusize yidegembya. Niyamusize ari umuntu yofata abantu ngo abagira uko ashaka. Yesu yaramupararije. Yesu ari ibintu yamukoreye. Yesu ari ikintu yagize kuri Satani kidasubira kumurusha ko kugutera kwaso ngo akwice n'umuryango. Ivyi aba yarabishoboye aba yabigize kera kuko nta mbabazi agira nta niza zogira ejo. None cyamubujije n'igiki? Ivyo Yesu yamugiriye nivyo byamubujije nyene. Mgareke ndakubwire rero agomba gukora ku buzima bwawe very simple. Araza kuri fondation yawe y'icuri muri Kristo Yesu akayisenyura. Ayisenyuye mukisenyura very simple. Araza agatera confusion muri yo, agatera confusion muri yo, agatera confusion muri yo. Nyumviriza abantu Imana. Amaze gutera confusion muri yo biroroshe. Ni nk'umuntu yuguriye portail acha yinjira. Yinjiye aratema gatongora. Niganza mugeza mu byatu tujya twugare portail. Tujya twugare portail. Nasosu akuronka hacho tugatuyugare vraiment. Okay now. Daye birumvikana. Turi muri sale itagira amadirisha. Mwebwe muba mu nzu zifite amadirisha. Haje umuntu aje akabomora idirisha. Inzira bomoka gayeme. Mugabo aje agasenya fondation. Ni kibazo cy'umwanya ubona inzu ikoroka pa hasi. Rero Satani arabizi ko ndagufasha. Urazi ko atokuvuma. Urazi nivyo kuvuga ko uzuriwe uhagaze mu kibanza cyawe katacyo byo kugira. Erega Baramu barigeze kumutuma kuvuma bisere mu isezerano rya kera. Aragerageza ngo bavume hama umuvumo w'ugacika umuhezagiro. Baraka aramubaza ati none wowe uri kungirira iki? Nagutumye kubavuma none uri kubahezagira ati vumureka byose. Acarabya terega vyananiye. None no vuma gute ari Imana yahezagiye? Abantu Imana yahezagiye mumbwira amena. None warahezagiwe wovumwa gute bigakunda? Uri conscious y'umugisha, uri conscious ya blessing of God. None wovumwa gute bigashoboka bikemera? Urazi none ahantu bica araza mu vyimviro vyawe agasenyura comprehension yuko uri wahezagiwe. Agasenyura ko portail y'umuvumo iruguruye. Araza mu buzima bwawe agasenyura ko Yesu gucika ugororoka. Agasenyuye ivyo portail iruguruye. Araza mu buzima bwawe agasenyura ko umwami hejuru yiwe igatura abami hejuru ya Satani.
oya nimwanyumvise hano hari abantu batizera. Nimba mwizera mumbwire amen. Erega turabami hejuru ya Satani. Icyo tumubwiye mu izina rya Yesu arapfukama. Mugabo rero aje akagasenyura kuri umwami. Ukaje usenga nka kadogo. Ukavuga nka kadogo. Ukatura amajambo nka kadogo. Kadogo muntu ivyo arivyo. Mutabaye basirikare biragoye. Ayo majambo yawe arayumva ko ari empty. Arayumva ko atana kimwe kirimwo. Arayumva ko atawubasha burimwo. Achakubwira ati Yesu turamuzi na Paulo turamuzi. Ati none wewe ko tutakuzi urinde. Uravye nabe hakwiruka aragutwenga. You must know who you are. Utegezwa kumenya uwo uri. Utegezwa kumenya uwo uri. Ngira ninje mu bintu bikomeye rero. Introduction yanje ni kama ninje mu bintu bikomeye. Vuga ati ndashoboye. Cyane uti ndashoboye. Vuga ati Kristo muri jewe ndashoboye. Vuga ati Kristo muri jewe ndashoboye. Nyumviza Imana. Kimwe mu bintu Satani akora kugira yinjize faiblesse mu bana b'Imana. Yinjiza umugero wo kwica iyi capacité dufise nk'abana b'Imana mu mwami. Hama akayiteramo confusion. Ateremo urubuto rwa confusion muri yo comprehension. Ucura ahantu hagarara indani muri wewe. Urahagarara ko ushoboye, urahagarara ko udashoboye, ukabura unamo hagarara ukacumera nk'agati kari mu ruzi. Umaze kumera gutyo nta kintu na kimwe uzoshobora kumutwara jare gusenyura kubimwerekeye azohejeje kuneutralize ubushobozi bwose bw'ishengero. Nagomba ndababwira Imana turashoboye muri Kristo Yesu. Ndasubiramwo turashoboye muri Kristo Yesu. Nubu amen ndumva itaraduga. Turashoboye muri Kristo Yesu. Amen ntiraduga nkuko shaka. Abana b'Imana barashoboye. Mugari mwumvirize sinavuze ngo dushoboye vyose. Nganavuze ko dushoboye. None dushoboye iki? Nagomba kubwire ngo ibintu vyose Imana yaguhamagariye urabishoboye. That number 1. Ikintu cyose Imana yaguhamagariye uragishoboye. Imana yaguhamagariye kugira iki? Yagusigiye amavuta yo kugishobora. Reka ndababwire ingeri Imana itoranya abantu mu bintu irabasiga. Imana ishobora gutuma mu kintu itagusize. Nimunyumvise. Imana ikubwiye ati genda hariya wirukane bajya basi. Ijambere igusigira amavuta yo gushobora kudetruiza abasi bawe. Ari ugiye hamugashikayo kora iki Imana yakubwiye utabanje kurondera ibindi bintu. Kuko igihe yagutuma yaguhaye na power yo gukora ibyo yagutumye. Haleluya. Asharamanda ragabaye. Ushoboye iki? Ibintu byose Bibiliya yavuze. Ndaza kubigira bimwe, kubivuga bimwe. Hari ibintu vraiment ukwiye kugenda na assurance. Ati iki kintu ngiye kugikora. Singuye no kugira dute nimwe. Ugiye kwirukana abadayimoni nukuye kugira dute nimwe. Urashoboye casting out the devil. Urashoboye kwirukana abadayimoni. Haleluya. Mvuga iki? W'Imana yagutumye iki? W'Imana yagusigiye iki? W'Imana yakurungise ako karere kose Imana yakurungisemo. Ushoboye kudashobora ko je yandungisemo mbwa ako yakurungisemo yarakagusigiye. Haleluya. Umuhamagaro dufise muri Kristo Yesu yarawudusigiye. Itibwe ngo nimugende muhindura amahanga yose kuba bigishwa banje. Yadusigiye ico. Mu masengesho na nifise navuga ati Mana wadutumye amahanga yose basi pfu mu mabujumbura. Basi duhe Burundi. Mana duhe Afrika. Ego dufata amahanga yose mbwa tugende twagura. Kandi ivyo birashoboka. Yatubwiye ngo nimugende. Alo atubwiye ngo genda yadusigiye nayo mavuta kugenda. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Wisubizemo ati ndashoboye. Vuga ati muri Kristo Yesu ndafise ibintu kanaka
shoboye ngendana nakekeranya. Ivy'Imana vyose yavuze ko dushoboye, turabishoboye. Haleluya. Oh. Alors mvuze ngo ushoboye ibintu byose, no wambaye umwigisha mubi agomba kuroge. Muga mvuze nawe ngo nta kimwe ushoboye, no wambaye umwigisha mubi cyane gusumba uwa mbere yoba kuroze. None hakenewe iki? Hakenewe equilibre, hakenewe twakira ivyo twabwiwe. Ivyo twabwiwe tuhagaragara muri ivyo twabikora. Amen, amen. Ndagomba fashijwe n'ubuntu bw'Imana nzimye ijwi ryose riko ravugana nawe ko bijya bintu Imana yakubwiye atabizoshobora. Mw'izina rya Yesu Kristo, ijwi ryose riguma riduga uryamye rikubwira ngo nawe wavyizeye ntabyo uzoshobora, ndaristofye mw'izina rya Yesu. Nagome mbwire ijwi ryose riguma rikubwira ngo ingwara urwaye ntizokira, ndaristofye mw'izina rya Yesu. Nagome nzimye ijwi ryose rikubwira ngo iyi business nawe wayitanguye ntayizoshika, iryo jwi rizime mw'izina rya Yesu. Rishoboye kuba rifatanye na kahise kawe n'amayesheke wagize, mbwa muri Kristo Yesu urafise ubuzima bushasha bwo kubaho. Bishobora kuba bifatanye n'amayesheke wagize, bishobora kuba bifatanye n'abantu babikubariye, mbwa muri Kristo Yesu subira uhaguruke. Ndakunda ivy'Imana abwiye Gideyoni, yamubwira ati Gideyoni wa muhizi w'inkomezi we. Gideyoni ati wapi, je mu muryango wacu ndumuhererezi, dayeri nta nivyo nshoboye, ndacari muto. Imana imubwira ati wa muhizi w'inkomezi, haguruka uko izo nkomezi zawe zingana. Urabishoboye, haguruka izo nkomezi zawe zingana. Urashoboye kugira amahirwe. Ndose amen imwe mwishengero ryose. Urashoboye kugira amahirwe mw'izina rya Yesu. Urashoboye kugira amahirwe. Ufatiye kuki? Eraba ubuzima bwarahindutse, identity yarahindutse. Bikuza nanu wagura umutima kuko nitwatanga kuvuga icyo twabaye tuzokivuga nyene. Bikuza nanu wagura umutima. Vuga ati ndafise. Ndakubwiye ko muri Kristo Yesu ufise byose. No ndakubeshe. Hari ivyo bimwe wewe Imana yaguhaye. Mbwa nivyo yahaye undi muntu. Hari nivyo yahaye undi muntu. Mugabo ivyo vyose Imana yabitanze mu byo butandukanye kugira dukompletane. We nufise vyose icyarimwe. Mbwa biciye kuri bene data n'ubuntu yabashize ko n'ingabire zikuri bo bashobora gukompleta mu ntege nke zawe. Mbwa wewe nka wewe you have something. Hari ikintu ufise. Nimureko muranyumva neza. Wewe nka wewe hari ikintu ufise. Icyambere twavuze ko ufise, urafise ubuzima bw'Imana muri wewe. Urafise ubuzima bw'Imana. Hariho kamwe ndababikiye mu byo dufise, ndaza kukavuga mu mwanya. Urafise ikintu, hari ikintu Imana yaguhaye. Haleluya. Hari ubuntu bari Imana. None notiba nkavuga nkibagira ko ari favor Imana yatugiriye. Notiba nkavuga nkibagira ko ari ubuntu budasanzwe buri kubizera. Novuga nkibagira ko ari blessing iri ku bantu bizera. Novuga nkatiba nkaniya yuko ari ubuntu butangaje buri kuri twebwe. Ishengero hari ikintu twahawe. Turafise ubushobozi bw'Imana. Bibiliya ivuga gutya, ivuga ngo muzohabwa ubushobozi mwemu yani yabazako. Abantu buzuye mwemu yera mumbwire amena. Abantu buzuye mwemu yera muvuga amen nini? None birivuze ngo muzohabwa ubushobozi mwemu yani yabazako. Nimba wuzuye mwemu yera, you have power. Vuga ati ndafise ubushobozi. Igituma wamukubitwa hasi waratevye uribagira ko ufise ubushobozi. Ninde muntu Imana yatumye idahaye ikintu? No one. Imana nigeze ituma umuntu numwe gukora ibintu atacyo yamuhaye. Mose Imana yamuhaye inkoni, imubwira ngo niwagera hariya imuha ibimenyetso. Ati niwagenda ushitse iyi nkoni izovamwe ibimenyetso bizokwemeza Abisirayeli.
ati niwashikayo uzogira iki? Umwanya wa mbere hazoba ibi, umwanya wa kabiri hazoba ibi, umwanya wa gatatu hazoba ibi. Imana gushobora kurungika Mose muri Egiputa itamuhaye ikintu, hama Mose ngo ashobore kugotora abiseye muri Egiputa. We urinde Imana yorungika mu isi itaguhaye ikintu. Erega Egiputa niyo yoroshe gusumba isi turimo. Imana yo kurungika ikagushira nganyene muri isi turimo yuzuye umwijima gutya itaguhaye ikintu. Hari ikintu ufise, urafise ubushobozi, si ubw'inkoni, mbwana ubushobozi bwa mpemu yera. Igihe Yesu yarungi ndabivuga ntacyo. Nja muri Luka, hera muri Luka 10:18. Arababwira ati nabonye Satani avuye mu ijuru akoroka nk'umuravyo. Umvize Yesu yabwiye intumwa ati nabonye Satani yakorotse kandi yakorotse avuye mu ijuru nk'umuravyo. Mbahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na scorpion. Atariko naho yakorotse ndabahaye ububasha bwo gukandagira. Tweleze bwa ububasha bwo gukandagira, ububasha bwo gukandagira. Ndase gukandagirwa n'ibintu nawe gukandagira, nahere ububasha bwo gukandagira. Yavuze ngo ndabahaye ububasha bwo guhanyanga, gukandagira inzoka na scorpion. Nubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwansi bwose. Subiramo cyane. Nubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwansi bwose. Ndababwira ko atacyo mushoboye. Yesu yatumye intumwa arabwira ngo ndabahaye ububasha bwo kunesha ubushobozi bwose bwa wa mugwanizi. Ndabahaye yanabwira ngo ndabahaye ububasha bwo kunesha ubushobozi bwose. Vuga ati Satani agira ibibazo. Satani agira ibibazo. Mu binyereka agira ibibazo. Naje guhagurutsa ukwizera kwawe. Ifo guhaguruka indani muri wewe. Yavuze ngo mbahaye ububasha kandi ibi rero. Ushaka kumbwira ati pastor, none erega yabihaye intumwa. Twebwe twingijemo gute? Ndaza kuza mu mwanya. Bwo gukandagira iki? Inzoka na scorpion. No kugira iki? Nubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwansi bwose. Nubwo kunesha. Yabaye ubushobozi bwo kunesha. Gari kosa intumwa zari kuba zikoze. Iyo zigenda hama zigashikira Satani ahari, hama zikaja zivuga ati Mana ntidushoboye, Mana duha ubushobozi ntidushoboye. Abarungika yabahaye ubushobozi bwo kunesha. Bagezeyo bakwiye kwizera ko bafise ubushobozi bwo kunesha. Bagezeyo nibakeneye isengesho, bagezeyo bakwiye kwexersa autorité. Kandi nta kintu kizogira icyo kibagira na gatoya. Kandi muri ko murakora ivyo muzobikore mufise confidence ko atakintu nakimwe kizogira icyo kibagira. Eka ndakubwira icyo kintu cyo kizokugira. Gusa wewe bakonsha y'ubushobozi ivyo bintu ubona ntaco bizokugira. Mana yanje nkamwe noro nk'umuntu nterura indani ukumva ko uwo musozi Yesu yigeze kugenda barigeze kumubwira ngo razaragwaye kandi ararembye, acabwira ngo iyo ngwara siyo kumwica. Nangira ngo barabwira ngo ico kintu sico kukwica, sico kugira nabi kandi uvyakira indani muri wewe. Bije kuguha intahe shasha, bije kukwigisha ubukuru bw'Imana yawe, bije kugusubira kukwibutsa ati Imana yanje nimushobora vyose. Uzosubira uririmbe ya ndirimbo ngo Mana sirimwe kandi si gatatu nabonye ineza ya. None woyirimba gute utahuye n'ibikomeye? Baye bushobozi bwo kugira iki? Bwo kunesha. Vuga ati ndunesha. Semerera cyane vuga ati ndunesha. Vuga cyane ati namewina. Icho kintu cyakwentimize cyaguteye ubwoba ni iki? Icho kintu cyakugina gukura urimo bukanwa usenge ni iki? Icho kintu cyamaze gushira imbere yawe noir igitambara cyangwa nkaho menga kazoza ndikariho ni iki? Kiswe Imana. Ega pia twegeze kubwira Yesu ngurazi ko no kugirira nawe. Vuga ati ntavyo ushobora. Yesu bihawe.
niwe wemereye iki ko vyo gushobora. Subira mu kibanza cyawe, subira muri position yawe, subira uhagarare mu kibanza cyawe muri Kristo Yesu. Vuga ati sindakanyegere muri Kristo Yesu. Sindakanyegere muri Kristo Yesu. Sindi umusiba. Ndi umwami n'umuherezi. Ndi umwami n'umuherezi. Kandi ijambo ry'umwami riri hari ububasha. Duhindura ibyanditswe. Undi murongo umwe. Luka nyene aho nyene nefera ku murongo wa mbere. Akoranya bamwe 12 abaha ubushobozi n'ububasha ku badayimoni bose. Akoranya bamwe 12 abaha ubushobozi n'ububasha kuki? Ku badayimoni bose no gukiza indwara. Ku badayimoni bose bakorera mu kirere, ku badayimoni bose bakorera mu ijuru rya kabiri, ku badayimoni bose bakorera ku isi, ku badayimoni bose bakorera kuzimu, bakora amanama n'ibindi. Wahawe ubushobozi bwo kunesha abadayimoni, gutera confusion mu bikorwa byabo. Vuga ati nta mudayimoni n'umwe, nta mpemu mbi n'imwe inshoboye. Ndabona abajama b'abadayimoni ngaha. None muri ndiko mvuga mu confess ijambo ngini muri confesse mufitani bucuti buhe n'abadayimoni. Waje kutwabura tugusende. Haleluya. Vuga ati nahawe ububasha bwo gukandagira abadayimoni bose n'ububasha bwabo bwose. No gukiza indwara. No gukiza indwara. Vuga ati nawe ububasha apana bwo kwikiza gusa. Erega ndiko ndababwira mu confess ndiko ndigisha. Vuga ati nawe ububasha apana bwo kwikiza gusa, mbwa no gukiza abagwaye. Hamurashaka kumbwira ati pastor, erega ivyo uri kuravuga pastor, ivyo bintu ni Yesu yabihaye intumwa, twe ni turimwo. Soma yabikorosa ushima turimo. Shatarabaye. Vuga ati ndimwo. Sindabumva, vuga cyane uti ndimwo. Sinakubwiye umurongo. Eko sai rimwe umurongo wa kabiri. Turabandikiye bene data wo muri Kristo bera babizigirwa muri Kolosayi. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwebwe. Twese tuvuga ati ubuntu n'amahoro bibe muri mwebwe. Biva ku Mana Data wa twese. Ubuntu n'amahoro bibe he? Abikolosayi 1:12. Mushime Data wa twese yabashoboje kuraganwa n'abera. Mushime Data wa twese yadushoboje kuraganwa n'abandi. N'abera. Yadushoboje kuraganwa n'abandi. N'abera. Paulo nuwera. Ziya ntumwa zarabera. Yavuze ngo mushime Data wa twese yadushoboje kuraganwa n'abera. Iki umwandu wo mu muco ngo mushime Data wa twese yadushoboje kuraganwa. Mu yandi majambo ivyo barazwe yadushoboje kuraganwa nabo. Kuraganwa hari abantu bateka barumva iterume neza. Amen. Kuraganwa ni yuko novuga ati i microphone nkayita umwandu. Hama ngaca ndayiha Derek. Sivyo? Ngaca ndayiha Derek. Hama mwumvize dimaso ya mbere yo hasi yo kuraganwa. Ngaca ndayiha Derek ni nko gusangira. Hama ngaca mbwira Pamela ntimbwa naho ndayiha Derek ni wanyu muri babiri. Amen. Mbwa ngaha comprehension irimo iracyari hasi cyane kuko bisigura ngo tuzoja tugabura. Mbwa rero ivyo Yesu yagize ntitwagabuye na Petero. Ivyo Yesu yagizwe nibindi biri hejuru y'ivyo. Petero yarahawe nanjye ndahabwa.
kandi duhabwa kimwe. Ivyo Yesu yagize ntiyahaye mpemu, ntiyaduhaye mpemu ku ngezo avuga ngo wewe ndaguhaye 10% nawe ndaguhaye 20%. Yaduhaye mpemu. Wewe ufise mpemu nanje ufise mpemu, kandi nta mpemu kadogo ariho. Yadushoboje kuraganwa n'abera uwo mwandu, kandi afise imyandu myinshi, umwandu umwe wo mu muco. Haleluya. Vuga ati narahawe. Iri verse nagombe some birivuga gutya, ivuga ngo twubatse ku matanguriro y'intumwa n'abavugishwa. Ibisigura ngo twubakiye kuri fondation imwe, twahawe kimwe. Amen. Rero ivyo bituzana ahantu dutahura ngo ivyo yabatumye nivyo yadutumye, ivyo yababwiye kujya gukora nivyo yatubwiye kujya gukora. Ibi rero tugombe tubikure kuba ari vya Paulo. Yatubwiye ngo genda musende abadayimoni, mukiza abagwaye, mubwire aboro bose ubutumwa bwiza. Nkabizera. Haleluya. Vuga ati ndafise ikintu. Vuga ati ndafise ikintu. Vuga ati narahawe ikintu. Sinifata uko ntari. Sinifata uko ntari. Ivy'Imana yampaye ndavyizeye, ndavyizera, ni vy'iwanje, nta n'uwo tubisangiye mu izina rya Yesu. Nuvari mareka avuga ati pastor biri too much, ni vyinshi cyane, none ivyo bintu byose jewe biri too much paraporagwa. Ufatiye kuki ukivuga ngo biri too much? Ngoma ngerageza gusoma verse imwe kandi ndayisoma. Somera Igice cya mbere Paulo yandikiye Abikorinto, igice cya mbere umurongo wa 30. Niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu. Niyo iduha kuba muri Kristo Yesu. Yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana no kugororoka, n'ukwezwa no gucungurwa. Nyumviriza rero. Ngo mbanza gutamporize, nta kintu na kimwe kiri too much kirimo muri ibi. Ibi biri simple. Reka ndagufashe gatonya. Amen, amen. Reka mfate ko muri Kristo Yesu, reka mbaze ni akaroro k'indege. Turi abantu bamaze kuja mu ndege omwe rimwe. Mvise abasiri mubeje. Bo bana basiri mvise. Duza cyane. My God, abantu bose bamaze kuri indege. Umwaka woni too much. Nyumviriza rero. Reka dufate bani mana muraze, reka mbwira batabizi. Mu ndege ntibariha bisi, ntibariha 600. Mu ndege ntibariha 600. Urariha amadolari n'ubwenge bugahita. Rero ni kibanza ciza, indege ni kibanza. Urihira ico cicaro, uriha gusa kuba winjiye mu ndege. Urihira aho wicaye, nivyo baza kukuzimana. Mu ndege tugenda turajya. Nalingine banda mu ndege barafungura, kandi bivanye naho wicaye nayo warishe. Bivanye naho wicaye nayo warishe, ni mujya bimwe. Hari waga kate n'utundi tuntu dukeye naga kafe gusa, abandi ari bariko barajya ibintu bikaza. Mugabo muri gatike muri amajya amafaranga batanze navyo birimo ico kibanza uza kwicaramwo, ivyo baza kuguha nico kintu cyitwa indege, reka cyarabazimvye. Hama ukarira kugira winjire urariha. Mugabo mu kibanza bita indege ni hato cyane gusumba ahantu hitwa muri Kristo Yesu. Na indege bigutwaye kuko naho nyine uraharira. Na indege bigutwaye ni hafi mbere ni na hato gusumba muri Kristo Yesu. Twageranije muri Kristo Yesu. Rero iki kibanza cyitwa muri Kristo Yesu kiri hejuru cyane, kiri too high gose, kiri hejuru gose kuburyo wewe ni wari kuronka amafaranga uriha kugira ngo uronke access yo kuza muri Kristo Yesu.
muri Kristo Yesu ntari kuhagura itongo ryo muri Kristo Yesu rirazimvye. Nturi gufata ngo ufise ngo ndaderembeje miliyoni 10 ngo rero ngo ndarose action y'agakiza ngo ninjiye muri Kristo Yesu. Eka muri Kristo Yesu harakomeye cyane ku buryo nta muntu numwe yari kuronka ubushobozi bwo kuhagura. Mugabiri tugira ngo Imana ubwayo yarahisemo abakene, abantu basanzwe, abatunzi, ababayabaye bose dukwaniriza hamwe mu kibanza kimwe muri Kristo Yesu. Bitubwiye ngo niduha kubw'ubuntu bwayo, niduha kuba muri Kristo Yesu. Kubw'ubuntu bwayo. Ibaze nk'umunsi baciye kubwira ati iyi ndege no munsi kubw'ubuntu bw'umupilote injira nta kibazo udatanze. Ngabo muri Kristo Yesu kubw'ubuntu bw'Imana niduha kuba muri Kristo Yesu. Yaduhaye kuba muri Kristo kubw'ubuntu bwayo, yaduhaye kuba muri Kristo Yesu. Ngare ikintu kiryoshye. No seulement ko yaduhaye kubayo kubw'ubuntu bwayo, nibiriyo yaduhaye kubiga kubw'ubuntu bwayo. Amahoro muri Kristo Yesu wewe yagura iki? Wewe umunezero muri Kristo Yesu wewe ugura iki? Wewe kugororoka wewe kugura iki? Cyo gituma Yesaya yasemereye ngo n'abadafise amafaranga, n'abadafise, n'abadakomeye, n'abasanzwe nimuze mwese munywe, nimuze mwese mwinjire. Kubera iki? Ni kibanza twabwatse par grâce de Dieu. Haleluya. Twinjiye muri Kristo Yesu atacu turishe. Daye nani cyo twari kuronka tworiye. Rero umaze gushika muri Kristo Yesu, ngombe mere nk'umuntu aza gukrotira ngaha mu mwanya, umaze gushika muri Kristo Yesu ntuvuge ngo nawe ibintu byo muri Kristo Yesu biri too much. Oya nyumviriza, ntunagira na effort. Muri Kristo Yesu ni kibanza twatambukiyemwo par la grâce, nibiriyo tuvyakira par la grâce de Dieu. Ufite mentalite yo kugura ntiworonka igiciro. Ufite mentalite yo kugira iki gusaba niwosaba ngo tebu ushikire ugugezo n'ubwishi bw'ivyo twarazwe muri Kristo Yesu. Mugabiri tugira ngo Imana ubwayo yadesize kutuzana muri Kristo Yesu kubw'imbabazi zayo. Hama nibiriyo rero tuvyakira kubw'ubuntu bwayo. Amen. No, ninatangwa kubwira ngo muri Kristo Yesu wacitse iki? Apana gukarikira, apana kwimvira ngo none nanje noba nakoze iki. Wowe uracari muri mentalite y'ibikogwa. Agakiza nitwagahawe n'ibikogwa, agakiza twagahawe n'ubuntu budushoboza gukora icyo jambo ry'Imana rivuga. Nga agakiza twakingijwemo ikintu kimwe gusa n'ubuntu bw'Imana. Amen, amen. Vuga ati ndi muri Kristo Yesu, ninjijweyo n'ubuntu bwayo. Umaze kuvyicaramwo rero byo muri Kristo Yesu, nezerwa, bihimbarirwe. Ego vrema bihimbarirwe, binezererwe, vyakire, ego vyirate. Menya ati uyisanzwe muri Kristo Yesu, aya sindi umugurano, akakabugarano nzokagarukako akanzokagarukako n'indi dimension muri Kristo Yesu. Oh, ndafise ibintu nahawe. Amen. Yohana 14 umurongo wa 15. Bashari kwa kakano urafise ikintu muri Kristo Yesu, urashoboye kandi urafise. Nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje. Nanje nzosaba data nawe azobaha uwundi mwitsa. Yesu avuga ngo nanje nzosaba data azobaha uwundi bisigura ngo ameze nka jewe, yiyumvira nka jewe, akora nka jewe, ashoboye ivyo ashoboye. Nanje nzosaba data azobaha uwundi ameze nkanje. Wazabane namwe ibihe bidashira. Azabane namwe ibihe bidashira. Gushika ngaho umurongo nuraryoha, ugira uryohe mu bikurikira. Niwe mpwemu ukuri. Awabisi badashobora kuronka. Praise God. Vuga ati ndafise
icyo ab'isi badashobora kuronka. Yo, kugira inzu birasanzwe, ibyo ab'isi bose bobironka. Kugira akazi birasanzwe, ibyo ab'isi bose bobironka. Kugira amafaranga menshi, ibyo birasanzwe, ibyo ab'isi bose bobironka. Mugabo byose wabirose, hari ikintu ufise. Bitubwira ngo uwo ab'isi badashobora kuronka. Naradesize igihe mwe yashira ku mutima iri jambo akabwirikanye ni mwemu yanje, barima nashafashe ingingo ko atamuntu numwe wise azonyiratako. Pempo ivyo azoba afise ibyo noshobora kuronka, mugabo je mfise icyo atoshobora kuronka. Ivuga ngo uwo ab'isi badashobora kuronka. Kiretse ndabagiriye ubuntu nkababwira ubutumwa bwiza. Uwo ab'isi badashobora kuronka. Ushoboye kutamenya byose, mugabo urafise ikintu gikomeye cyitwa nk'emu Imana. Ushoboye kutagira byose ab'isi bafise. Reka ndabwira Imana, ishengero turashobora kutazotunga cyane kunganya abatunzi bakomeye cyane mu isi, ntiriwe ndadondagura amazina. Mugabo tuzokwama dufise ikintu isi idashobora kuronka. Isi yatanze ibintu biriya, tuzokwama dusiganya akantu twiharije isi idashobora kuronka. Alors ufise icyo ab'isi badashobora kuronka, ushoboye kubaha ikintu atanu namwe bazogikura. Ndasubiramo, ufise icyo ab'isi badashoboye kuronka, ushoboye kubakorera ibintu atanu namwe bazobikura. Mu yandi majambo, ukiza ifashanyo yabo igihe ufise icyo badafise. Umvize igituma umwana w'Imana naho yoba agenda n'amaguru masa. Reka ndababwire, si umuhamagaro wacu ugenda n'amaguru masa. Umugisha w'Imana ukuri kokoresha umugisha w'Imana ugira mbwa naho wo kwisanga uhagaze n'amaguru masa, aho nyene ufise ikintu ab'isi badashobora kuronka. Wogira confidence ukavuga Kristo kuko ufise ikintu ab'isi badashobora kuronka. Ashatarabaya. Umukozi w'Imana umwe bamuhamagaye gusengera umuntu, ari numva shinga ntaye. Apotre Keve bamuhamagara gusengera umuntu yagwaye, hamara mugara agenda gucya, mugabo ntibari bazi ikintu yagwaye, baramuvuza mu hopito yose ari ngaha biranga. Hama ariko ariyumvira kuja hanze, mama w'uwo muntu ariyumvira ati mugabo ibintu no bishi abakozi b'Imana. Ariyumvira umukozi w'Imana azi asanga nuwo, amacara mu telefone aramuhamagara. Amuhamagara cyaragenda. Papa we nawo bari babaye intellectuel ba kera, ibintu byose babikarikira mu mutwe. Hama agize mu rugo rw'uwo muntu, agomba tangure kumusengera gutya, mwemu yera mugura amaso arabona ivyo uwo muntu yabaye. Kugira mugare gutyo muri yo ntahe yatubwiye yuko haje impwemu, icyo bita abagore b'ijoro. Abagore b'ijoro, abo bagore b'ijoro baraza basambana nawe. Basambanye n'uwo mwana, yari umwana w'umuhungu, basambanye nawe uhereye uwo munsi aca atangura kumera gutyo. Hama aca yuguruka amaso, yugurutse amaso arabibona, aca arababwira ati uyu mwana wanyu ntagwaye nkuko muvyibaza, ntimusubire no kuza kurondeza hariya na hariya. Uyu mwana yasambanye n'impwemu mbi, ati ubu rero ameze gutya ameze, ati ikintu cyonyine akeneye ni uko bamufasha bakamusengera agakira. Bamu intellectuel nawe aca atura agatebe ariyicarira ngo scientifiquement umuntu ashobora gusambana n'impwemu gute? Arabihiga muri science arabibura, ashira muri logique arabura. Ivyo birabaho. Ati mukozi w'Imana arindira, umuntu ashobora gusambana n'impwemu gute? Atumviriza ibi navyo no gusigura ngo vyumve. Mugagenda afise icyabisi badashobora kuronka, ushatse unyemenda gufasha naje kugufasha wase naho nitahire. Ivyo bindi bintu uriko asobanuza ndabigusiguriye gute none? Kivye impwemu bivuga na bimwemu. Hama se wiwe havuga ati okay nta kundi none ko twatwaye muri Kira Hospital bikanga, tugatwara muri Tanganyika ke bikanga. None tugira iki?
Tuvuga ati ntacyo basi pfa gusenga basi. Tuvuga ati umbwiye pfa gusenga sisenga. Bimbwiye neza ati nditeze ubufasha senge. Ati nukuri turiteze ubufasha. Mugabo urumva avec chaque intellectuel kinshi. Hama aca ahagara imbere y'wa mwana aduza ukuboko atangura gusenga, imwe mu bizira mukubita acika nk'inzoka, aranyugomba papa we ati aguruka kuri ya ntebe, akaguruka ari ku kandi aragata. Ngo umukozi w'Imana urabe ntibinyinjiremwo urabe ntibikwinjiremwo wako uravuga ngo nutawuri ingere mwemwe. Uri ibyo umwana wiwe yabihevye ari muri urabe ntibinyinjiremwo tekana ugira ukwizera cyangwa nawe biragutikura. Haleluya. Hama acara musengera umwana acara bohoka gushika ino saha. Ambwiye ati papa wiwe ibyo intellectuel byaraheze ubu duhuye, ambwira ati mukozi w'Imana nimba ari ikintu azopfa nibagiye n'ikintu wadufashije. Buri Imana kubera ko dufise icyabisi badafise turi imfashanyo kuri bo. Izi ngabire za mpwemu yera, ubu buntu bwa mpwemu yaburi kuri twebwe ni imfashanyo y'isi. Ngabona kuzana ahantu ujashika ahantu ngo isi kwentimide, abapagani bakwentimide, umva umenga uri zero, umva umenga kubera kutazishimye uko bayizi uri zero, urafise icyo badafise. Shimishoboye kuyimenya nkuko ayizi, mugabo ubumenyi bw'impwemu n'ubuzima bw'impwemu nashoboye kubaho nkuko ndabufise. Musimwe Petero na Yohana. Nawo ba Petero ngaje ndi Yohana. Musimwe Petero na Yohana baridugira. N'udukantike biririmbira. Ibi nivyo nivugiye. N'udukantike biririmbira. Turirimbo biririmbira. Buzuye mpemu yera. Baci bashika ku kirema. Birivuga ngo cyararemaye kuva mu nda ya mama wacu. Kuva kikiri gito. Nicyayi cyarigeze gitambuka. Ngo barakiraba. Ngo bakiravye. Ngo kica kigira ukwitega ati ari ikintu bagombe bame. Namuvuze amen. Jewe sinagomba mvuge amen. Kuko icyo bari biteze, icyo kimuga cyari cyiteze, si cyo bagira bamuhe. Hanyuma icyo gitangura kubasaba amafeza n'amazahabu. Falo dalo salabanda. Petero arabaraba, Yohana araraba. Ati mu bisanzwe amafeza n'amazahabu nayo dufise. Iyo versi garukiraho ibingora gusoma. Mbwa ndakunda gace gakurikira. Ushaka ifeza sindazifise. Ushaka izahabu nazo mfise ariko ndashaka umuntu wese muri twebwe agendera akajambo ariko aho shika hose ivyo wona vyose ingera vyo kwipresent imbere vyose ico vyo gusaba cyose ariko baguciriye umurongo utarengwa ariko hari icyo mfise. Cyabwiye ati amafeza y'inzaho nayo dufise. Ngira mu mutima wacu cyarigejeje kuvuga ngo aba bantu ngiye nahura n'abakozi b'Imana bakenye. Umukozi w'Imana nakena ashobora kuba afise ibyo udafise gusa. Haleluya. Mushobora kuba mudafise bimwe gusa. Bavuga ati ariko icyo mfise ndakiguha. Stand up in the name of Jesus. Bibiri ivuga ngo uwo mwanya nyene ndakunda ibintu biri spontane, ndakunda ibintu biri instantanément. Bivuga ngo uwo mwanya nyene ndakunda ibitangaza bigenda biraba abantu batashe. Muga ndakunda cyane ibintu biba sur place. Musi mwe nari mwishengero rimwe ndiko ndigisha gutya turiko turasenga tuvuga n'ijambo ryo kwizera, mbona aba protocole bazanye umumama bamwicaritse ku ntebe gutya
baza bateruye nko kujya woterura ikimuga cicaye muri chaise roulante barakizana batereka imbere yanjye ndiko ndigisha cyari ryo rya mbere bancarengize gutyo imbere y'ishengero abandi nabasengera mu mazu yabo nagumana kana ati bakira badakira muga barancarengize devant l'église magaze ngaho kandi sindi buvuge ngo sha hari ikintu ufise erega nsinkoze ikosa Petero yavuze ngo icyo mfise ndakiguha uyaza ko guca bugufi kwanga icyo ufise mbona barakizanye bateretse imbere yanjye hama ndavuga ati Seigneur kwa kundi horo wikora mu ibanga ati untabare ubikora uko nyene ngaha ndabwira ishengero ati hey ati umuntu agira haguruke mu izina rya Yesu ndabona ko baraba bagize ati sawa nahaguruke rero turaba cyajya kuri wa mama ndamukora ngaha mu mavi nkime yandongoye neza vraiment ndamukora ngaha mu mavi ndamukora ngaha ku bitugu hama ndamusengera ndavuga ati wa mpemo muri kure mu izina rya Yesu wa mama guma yicari ndasuye ndasenga ni haguruka mu izina rya Yesu aguma yicari nkeme yaracaranyibutsa atergiye bakibwira ati haguruka nibaciye bakireka baciye bagiye ukuboko baragihaguruza cyambwira wa mama haguruka mu izina rya Yesu cyana mufata ukuboko ntihaguruka uwo mwanya nyene acaraguruka turirukana mu ishengero gatonyi my God ndataha ndavuga ati mana uyu muntu arakize mugabo ndigishijwe haleluya reka ndabakabanga mwebwe nimuze gucarenginga abantu b'Imana rimwe na rimwe bitemwaho nyene muri public wauza mu ngoro y'Imana amavuta ariko aratemba nanu kuvuga ati muntu w'Imana genda gwaye munda pray for me none arahunga arata mikrofone kandi birivuga ngo Imana nizokunda kwicubaro cyawe gikorokera hasi mwani majambo ahanyine izina rya Yesu ryariko riravugwa ibitangaza biherekeza iryo zina mbwa bisabwe ibintu bibiri uriko araministeringa uriko arakorera Imana kwamenya ko hari icyo afise bano gomenda babwiye ngo muri ribango hari ikintu dufise nimuranyumva hari ikintu dufise kandi ndababwira icyo dufise ubuntu bw'ibitangaza ivyo ndi ku televiziyo no bivuga ivyo mu bitabo no vyandika ivyo ku stade no bivuga hari ubuntu bw'Imana buri kuri twebwe bwo gukora ibitangaza mugabo urazi ikintu keneye kugira confidence kandi byose byajewe gusa nawe urimwo aho uri hose uri under the anointing ya miracles mugabo woshira manga ukavuga ati hari icyo mfise woshira manga y'umuntu akubwiye ati jewe nama mbona ikintu kiza kungira nabi mwijoro ugashira manga ati ngomenda gusengere uhe n'umusinya bizo wabiheze nige wizera yuko ufise ikintu so guca bugufi Imana kuguha ikintu ukagenda uravuga ntacyo ufise so guca bugufi uko ko guca bugufi kitwa gute Imana kuguha ikintu ibaza Imana nkubira guhaye umwana ade ukagenda urabwira abantu ngo ndi ngumba ngo nta mwana ngira narabuze umwana nukutizera Imana nukutagira confiance n'icyo yaguhaye nikuti Imana yuguha ikintu hama ukacugenda ukifata ukutari kwifata ukutari no kwifata bivanye bitandukanye n'ingene Imana yakugize tuzi igandu vugushiza amanga ati ndafise ikintu hari amavuta adasanzwe andiko ndashoboye nahawe ububasha bwo gukiza abagwaye bwo gusenda abadayimoni ndatuye kw'ivy'Imana yampamagariye vyose yarabisigiye nanguye kubikora na bwoba fishe ugira ubwoba bw'iki uhagaze muri fonction yawe ugira ubwoba bw'iki uhagaze muri ministere yawe ugira ubwoba bw'iki uhagaze mu vy'Imana yaguhamagariye bamwise ngo mutama mugano ntera ubwoba I have something ndafise ikintu ngenda wicari
icyo mfise kiratangwa. Yavuze ngo icyo mfise ndakiguha, kandi ni cya kindi abisi badashobora kuronka. Mani baguhaye ivyo ni vya bose, ngabo ishengero twebwe abana b'Imana turafise ikintu. Nagwa mutahane iki kintu mbere ko tuzuja mu vy'ama identité byinshi, umenye ngo ndashoboye, ndashoboye. Urafise capacité surnaturelle uhabwa na Mpwemu Yera. Ntushoboye ivyo wize gusa, ntushoboye ivyo usanga uzi gusa mu mutwe. Ndakunda rero iyo twinjiye mu vy'ingabire za Mpwemu Yera vyo baza ko Mpwemu Yera ashobora kugenda hariya mu vy'imbiro vya soso akaraba ivyo ariko ariyumvira, akajaza akabimbarira, akaja ndamubwira ivyo ariko ariyumvira. Iyo tugiye mu vy'ingabire za Mpwemu Yera navyo biraryoha cyane. Tuzobandanya mugabo havugenda mu gisagara nk'akantu kakabeba kariko karahunga ngaho. Babageni bacu waje nani. God bless you so much. God bless you so much. Musa neza. Yesu abahezagire, turabakunda. Aho ngo ifa ku murongora aba wa muhungu nasigaye asana. Mundwi zibiri. Kiwagaye we. Sha. You are too much. Vuga ati ndafise kandi ndashoboye. Haguruka rero.